Muy buenas noches, amados Mwiriwe amigos, bakundwa hermanos nshuti na bene data presentes. muri hano Es para mí un privilegio kuri muy jewe grande n'ihigwe estar con ridasanzwe ustedes en kubana esta namwe ocasión muri uno mwanya para compartir con kugira ustedes ngo unos nsangire momentos de namwe compañerismo umwanya wo kuyaga alrededor de la palabra de ku bijanye Dios n'ijambo y su ry'Imana programa hamwe n'umugambi wayo correspondiente a este uhwanye tiempo final, n'iki gihe c'iherezo bajo el tema mu cigwa inzira ija ku ntebe y'ubwami y difícil. irahambaye kandi irakomeye. Estaremos Tugiye rero hablando en esta noche tugiye kuvugana muri iri joro los diferentes aspectos turabe n'ibintu bitandukanye biri muri ino nzira aho para algunas personas ku bantu bamwe bamwe bibabera ibintu bikomeye cyane bihambaye, ariko ku basanzwe bazi yuko Kristo yavuze ko bizoba bigoye ntabwo bibabera ibintu bihambaye cyane bikomeye, kuko baca batakamba Kristo bakamusaba ubufasha nawe akabafasha akabakomeza nuko bakaguma muri iyo nzira. Kandi Kristo yaravuze ngo uzokwihangana agashitsa ku iherezo uyo niwe azokizwa. Kubw'ivyo rero babandanya baja imbere ndetse n'ubwo bahura n'utwo tugorane muri iyo nzira. Dusome muri Matayo igice c'icumi umurongo wa 16 16 kabandanya kugeza ku 42 ahavuga hati ahasigaye canke uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 15 namwe murashobora kuza kuhasomera mu mago yanyu. Rero haravuga hati raba mbatumye muri nk'intama mu mabingira hagati, nuko mugire ubwenge nk'inzoka mumere nk'inuma atakarohe. Mwirinde abantu bazobashengerana mu manza batanagurire mu masinagogi yabo, bazobajana imbere y'abaganza n'abami b'abampora, muzoba ikimenyetso kibabera icabona bo n'abanyamahanga. Ariko babashengeranye ntimuze muhagarike imitima ico muvuga n'ingene muzokivuga, kuko ibyo muvuga muzobihabwa muri ako kanya, kuko atazoba ari mwebwe muvuga, ariko azoba ari mwe mu waso avugira muri mwebwe. Umuntu azoshengerana uwo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azomushengerana, n'abana bazogabagabira abavyeyi babicishe. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, ariko uwihangana agashitsa iherezo niwe azokira. Nibabahama mu gisagara kimwe muhungire mu kindi, koko babwira ukuri yuko mutazohetura ibisagara byose by'Ibwisirayeli umwana w'umuntu ataraza. Umwigishwa ntaruta umwigisha canke shebuja, kandi n'umushumba ntaruta shebuja. Umwigishwa biramubereye kumera nk'umwigisha wiwe, n'umushumba nka shebuja. Nyene urugo ko bamwise Beyezebuli, none abo mu rugo rwiwe ntibazoroshiriza kubita batyo. Nuko ntimuze mubatinye, kuko atacatwikiriwe kitazotwikurugwa canke kinyegejwe kitazomenyekana. Ico mbabaririra mu mwiza muze mukivugire mu muco, kandi ico mwongorewe mu gutwi muze mukivugire ku mazu hejuru. Muze mutinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, cane cane mutinye ushobora guhenereza ubugingo n'umubiri muri Gehenomu. Mbega utunyoni tubiri ntitugugwa ikuta? ariko muri two nta na kamwe gakorokera hasi so atabizi. Ariko n'umushatsi wo ku mitwe yanyu wose waraharuwe.
Así que no temáis, nuko ntimutinye más valéis mwebwe vosotros muruta que muchos utunyoni pajarillos. twinshi. A cualquiera Umuntu pues, wese que me confiese delante de azonyaturira los hombres, imbere y'abantu, yo también le nanje confesaré nzomwaturira delante de mi imbere Padre ya Data que está en los cielos. uwo mw'ijuru. Y a cualquiera que me Ariko niegue umuntu delante wese de los hombres, azonyihakanira imbere yo y'abantu, también le nanje negaré nzomwihakanira delante de mi Padre imbere ya que Data está en los cielos. uwo mw'ijuru. No penséis que he venido Mwoye para kwiyumvira traer ngo naje paz a gutera la tierra. amahoro mw'isi, No he venido para traer paz, sinaje gutera sino amahoro espada. atari inkota, Porque he venido para poner kuko naje en dissensión guteranya al hombre contra umwana su na padre, se, a la hija contra su n'umukobwa na madre, nyina, y a la nuera contra su n'umukazana suegra. na Y inabukwe, los enemigos del kandi hombre abansi b'umuntu serán bazoba los de su casa. abo mu rugo El rwiwe. que ama padre o Ukunze madre se más que a canke mí, nyina no es akabandutisha digno de mí. ntaba El que nkwiye, ama a hijo kandi o hija kandi más ukunze que a mí, umuhungu wiwe no cyangwa es umukobwa digno wiwe de mí. akabandutisha Y ntaba el que no nkwiye, toma su cruz kandi utikoreye y sigue umusaraba en pos de wiwe mí, ngo ankurikire no es digno de ntaba ankwiye. mí. El que haya su vida urokora ubugingo bwiwe la perderá. azobubura, Y el que pierde su vida por nuheba causa ubugingo de mí, bwiwe ku bwanje la hallará. azoburonka. el que a vosotros recibe, a mí ubakiriye recibe. abanyakiriye, Y el que me recibe a mí, kandi unyakiriye recibe al que aba me yakiriye envió. uwantumye. El que recibe a un profeta Uwakira umuntu por avugishwa n'Imana, cuanto es profeta, kuko avugishwa nayo, recompensa de profeta azohabwa recibirá. impera Y el que nk'iy'uvugishwa recibe a un n'Imana. justo por causa, Uwakira umuntu por agororotse, cuanto es justo, kuko agororotse, recompensa de justo azohabwa recibirá. impera Y nk'iy'umugororotse. cualquiera que dé a uno de estos kandi uzoha pequeñitos umwe un muri abo vaso de bato agua ubwato fría, bw'amazi apfutse solamente gusa, por cuanto es kuko ari discípulo, umwigishwa, de cierto digo ndababwira ukuri que no perderá yuko atazobura su recompensa. impera yiwe. El camino al Inzira trono ija es ku ntebe difícil, y'ubwami iragoye, es duro. irahambaye difícil. kandi iragoye. Puede tomar asiento si tiene la murashobora bondad. gufata ibyicaro byanyu. El camino al trono, Inzira ija ku pues ntebe Cristo ha y'ubwami, dicho kuko Kristo yaravuze que el que venciere se ko sentará con él unesha en su trono. azokwicana nawe ku ntebe yiwe y'ubwami. Y tanto en el libro del Kandi profeta haba Daniel mu gitabo como en el cy'abavugishwa libro de n'Imana Apocalipsis, Daniyeli capítulo ndetse 20, no mu gitabo dice cy'Ibyahishuwe igice cya 20 hubo tronos havuga que ko fueron habaye preparados intebe z'ubwami y se zateguwe, sentaron sobre kandi ellos bicaye los que kuri recibieron zo facultad abahawe de juzgar. ubucamanza. Y dice que reinaron Kandi haravuga con ko Cristo, que reinarán con Cristo por 1000 baganzanije na años, Kristo, y luego canke ko por bazoganzanya na toda Kristo imyaka la 1000, eternidad. hanyuma bakaganzanya n'ibihe bidashira. O sea que en el Kuvuga ko reino de Cristo mu bwami bwa Kristo habrá tronos hazoba intebe que serán z'ubwami ocupados zizokwicagwako por aquellos n'abo que recibirán bazoronka para juzgar y se sentarán en ubucamanza, tronos. kandi bazokwicara Y ku ntebe esos son los z'ubwami. miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, Abo n'abagize los ishengero cuales ry'umwami Yesu Kristo, han estado caminando en ari ese bo camino bamye duro y baca muri ino difícil. nzira ihambaye kandi igoye Su trayectoria, mu rugendo rwabo por esta vida bwo mw'ubu buzima terrenal. bwo ngaha ku isi, los cuales ari nabo al escuchar la mu predicación kumva del ukuvugwa evangelio, k'ubutumwa han recibido bwiza, a Cristo bakiriye como su Kristo Salvador, nk'umucunguzi y han wabo, lavado sus pecados kandi bogejwe en la ibyaha sangre byabo de Cristo, mu maraso ya Kristo, y han recibido su nuko Espíritu Santo, baronka mpwemu yera, kandi han entrado en el camino de la vida binjiye eterna, mu nzira y'ubugingo que budashira, un camino con una ariyo puerta angosta, ariyo y nzira esa puerta es ifise Cristo, irembo ripfunganye, y kandi ese iryo rembo ni camino es Kristo, angosto. kandi iyo nzira Kristo niyo hablando nzira de ese irapfunganye. Kristo nawe rero avuga Vean kuri iyo ustedes nzira, en el mismo libro murabe de San namwe Mateo, nk'igitabo nyene ca Matayo Evangelio según canke San mu Mateo, butumwa bwiza bwa Matayo en el capítulo 7, mu gice c'indwi verso 13 y 14, umurongo wa 13 na 14 na dijo, 14 "Entrad haravuga por ngo la puerta muce mw'irembo estrecha, ripfunganye, porque ancha es la puerta y kuko irembo espacioso ryagutse el camino que n'inzira lleva a la y'igihamo perdición, arivyo y bijana muchos abantu mu son los que mahonero, entran por ella. Porque estrecha es la puerta, kandi abahaca ni y benshi, angosto ariko irembo es el camino que ripfunganye lleva n'inzira a la ntoya vida, nivyo bijana y mu pocos bugingo, son los que kandi la abahabona hallan. ni bake. Y ahora Rero esa puerta es Cristo y ese camino iri rembo ni es Kristo, n'ino nzira ni Kristo, y caminando kandi en el guca camino de mu Cristo, nzira ya Kristo, en el camino cristiano, mu nzira y'abakristo, Vamos mu por nzira el ya camino gikristu tuba de la turiko vida duca eterna que mu nos nzira llevará
itujyana mu bugingo budashira izotugeza ku ntebe y'ubwami kandi tuzokwicara ku ntebe z'ubwami tuganzanye na Kristo imyaka 1000 hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Iyo niyo nzira imwe rudende igeza mu bugingo budashira kandi itugeza ku ntebe z'ubwami kugira ngo twicare ku ntebe z'ubwami mu nganje y'imyaka 1000 nuko tuganzanye na Kristo imyaka 1000 hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Luka nawe nyene yaratubwiye kuri ino nzira kandi icyo yavuze ni cya kindi nyene Mateyo nawe yavuga, ariko harimo insiguro nyinshi cyane yarasobanuye cyane ngaha nk'iki cyanditswe ciwe. Kandi reka turabe zino nsobanuro yatanze muri Luka igice cya 13 umurongo wa 22 ukabandanya aravuga ngo ari mu nzira ahita mu bisagara no mu bihana yigisha ari ku rugendo aje Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Nawe arababarira ati nimushishikare guca mu irembo ripfunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Mwene inzu niyaheza guhaguruka akugara urugi mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti mupfasoni nutwugururire, nihazobishura ati simbazi sinzi niyo muvuye. Rero murabona ko ino nzira ija mu bugingo budashira ari nayo umuntu yinjira aciye mu irembo ari ryo Kristo. Iyo nzira irapfunganye, iyo nzira izokugagwa kuko iryo rembo rizokugagwa igihe se w'umuryango azohaguruka akugara urugi. Kandi igihe Kristo azohaguruka akava ku ntebe yo kutwingingira mu ijuru, iryo rembo rizokugagwa kandi nta n'umwe azoshobora kwinjira aciye muri iryo rembo ngo yinjire mu nzira ya gikristo canke mu nzira y'iyobokamana ry'abakristo, mu nzira yo mu kiringo gishikana abahungu n'abakobwa b'Imana ku ntebe y'ubwami kugira ngo baganzanye na Kristo imyaka 1000 hanyuma baganzanye n'ibihe bidashira, kuko hazoba hamaze kuzura igitigiri c'abazokwicara kuri izo ntebe z'ubwami. Kubw'ivyo rero nta wundi muntu azoshobora kwinjira kugira ngo agire uruhara abo ugize ubwo mubiri w'ibanga w'abizera umwami Yesu Kristo, ari nawo ugigwa canke ugize ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aribo bavutse bwa kabiri bakavyagwa n'amazi na mpwemo bizeye Kristo nk'umucunguzi wabo, bozwa ibyaha byabo mu maraso ya Kristo mu gihe bemerewe kubamwo. Rero dushobora kubona ko hazogera igihe ubwo iryo rembo rizokugagwa, ndetse kandi iri banga ry'iri rembo rizokugagwa ryaranavuzwe mu mugani w'inkumi 10 igihe humvikana urwamo mu ijoro hagati ruvuga ruti nguyu umukwe araje nimusohoke mumusanganire. Nuko inkumi zose zirazanzamuka ziraheza zitora amatara yazo, abanyabwenge badomeka amatara yabo, ibijuju navyo bisaba amavuta abanyabwenge. Barababwira bati amatara yacu arazimye, ati nimuduhe ku mavuta yanyu. Amavuta ashushanya mpwemu yera umuntu aronka iyo umuntu yizeye Kristo nk'umucunguzi wakozwe ibyaha byo mu maraso ya Kristo. Kandi turabona ko habaye abantu bizeye Kristo nk'umucunguzi wabo, ariko ntibabandanije imbere kugira ngo baronke mpwemu wa Kristo. Kandi kubw'iyo mpamvu nubwo ari abakristo babyatura ntabwo bafise mpwemu yera, ntibafise amavuta mu matara yabo. Kandi ku munsi wa nyuma bazogerageza kwinjirana na Kristo ngo binjirane n'umukwe mu bukwe, ariko ntibazobishobora kubera ko badafise amavuta mu matara yabo. Ariko abanyabwenge aribo bizera Kristo bagejwe ibyaha byabo mu maraso ya Kristo bakaronka mpwemu yera, bazokwinjirana na Kristo mu bukwe kandi irembo rizokugagwa. Nuko bazokwiyunga na Kristo
Y ahí kandi aho recibirán niho bazoronka la transformación de sus uguhindurwa cuerpos, kw'imibiri los que yabo estamos vivos twebwe abakiri y bazima los muertos en Cristo, abapfuye la bizera kristo resurrección. nabo baronke en umuzuko cuerpos bari mu mibiri eternos. ihoraho Pero ya la puerta ariko irembo estará cerrada rizoba ryugaye porque Cristo kuko kristo levantándose del ahagurutse Padre, akava ku ntebe y'ubwami ya data cerrará esa puerta azokugara iryo rembo y ya kandi nadie más podrá nta entrar. wundi muntu azoshobora kwinjira aciye muri iryo rembo Luego se abrirá hanyuma hazokuguruka mu mwuzura ikiringo del reino c'ubwami y kandi ya hay el ngaho programa umugambi que estará llevándose a cabo uzoba uri kurakogwa ya aho será revelado, dado a uzoba conocer warahishuriwe a los waramenyeshejwe ibiremwa abantu pero ya por medio ariko biciye de la predicación del mu evangelio de la kuvugwa gracia, k'ubutumwa bwiza por medio de bw'ubuntu la predicación biciye mu kuvugwa del evangelio presentando k'ubutumwa bwiza la bwerekana primera venida de Cristo y ukuza su kwa mbere kwa redención kristo de la hamwe cruz n'igikorwa del ciwe Calvario, c'umusaraba ikaruvariyo igikorwa ciwe no c'ubucunguzi funcionará ntabwo para los seres humanos. bizoba bigikora ku Porque kiremwa ya habrá muntu terminado esa kuko hazoba hamaze dispensación. kurangira ico kiringo Y kandi la puerta irembo de la primera venida de Cristo ry'ukuza kwa mbere kwa kristo rizoba ryugaye y nadie más podrá nta entrar wundi muntu porque azoshobora kwinjira aciye muri iryo pues ya rembo habrán entrado kuko hazoba hamaze kwinjira hasta los últimos kugeza escogidos ku batoranijwe ba nyuma de Dios, b'imana escritos en el libro de la vida del banditswe Cordero mu gitabo desde c'ubugingo antes c'umwagazi de la w'intama fundación del mundo. isi itarashigwaho Porque eso es imfatiro que para itararemwa este tiempo nico gituma están muri iki siendo gihe llamados bariko barahamagagwa todos los begeranwa escogidos de Dios abatonejwe n'imana bose del día postrero bo ku munsi wa nyuma y están entrando por kandi bariko barinjira la puerta baciye mu y irembo caminando en el camino banaca mu nzira que ipfunganye nos lleva ariyo a la vida eterna ibageza y al mu bugingo trono budashira hamwe no ku ntebe y'ubwami para reinar con kugira ngo Cristo por baganzanye 1000 na kristo años y imyaka luego igihumbi por hanyuma toda baganzanye la eternidad. n'ibihe bidashira Pero ese camino, ariko recuerden, iyo nzira mwibuke es un camino duro ni inzira y difícil, ihambaye kandi igoye para lo cual Cristo naco gituma dijo kristo yavuze ngo que yavuze tomemos su cruz ko twokwikorera umusaraba wiwe tukamukurikira y cada persona kandi tiene buri su muntu propia wese cruz también. nawe nyene afise umusaraba Él wiwe dijo yaravuze en la lectura que tuvimos mwa ca canditswe twasomye al principio, dutangura y el que no toma su yaravuze ngo cruz kandi y utikoreye sigue en umusaraba pos de mí, wiwe ngo no es ankurikire digno de mí. ntaba nkwiye Cada persona tiene buri muntu wese afise kandi azogira ibibazo vyiwe bwite hamwe n'ingorane ziwe y tendrá kandi problemas azogira y n'ibibazo dificultades n'ingorane para caminar mu guca en el camino de Dios. mu nzira y'imana Problemas ibibazo como ibibazo el trabajo, nk'akazi como ibibazo Su familia. nk'umuryango wawe le pueden hacer en la guerra. bashobora kukugaba ku gitero Es el que cree mu gihe en el wewe resto de su ari we familia no wizeye cree. gusa Lo abasigaye mu puede muryango bakaba batizeye bashobora Le kukunegura pueden hacer bashobora una lucha en la cual bashobora traten de que los días en que usted kukugwanya va para las actividades bagwanya iminsi wewe le uja mu pongan bikorane cosas que hacer, bakaguha o le ibintu hagan byo alguna gukora cosa canke que bagagukorera usted no ikintu pueda ir runaka a las gituma wewe actividades. utaja mu bikorane o canke lo inviten para algún sitio bakagutumirira mu kibanza runaka mama wawe o su papá canke papa o sus wawe hermanos, canke bene o le wanyu traigan una visita canke bakakuzanira umushitsi que tenga usted que atender wewe utegerezwa kwitaho o canke le surjan un canke sinnúmero de problemas hakaduka ibibazo vyinshi cane los cuales hari navyo sean problemas vyoba ari ibibazo Reales. vy'ukuri y que son parte nuko bikaba igice c'umusaraba quizás no wawe viva tan cerca de kumbure ntububa hafi yaho mukoranira tenga que tomar un bikaba autobús o ngombwa dos o ko tres, fata bisi imwe canke zibiri canke zitatu y así por el estilo pueda ndetse tener n'ibindi un n'ibindi sinnúmero ushobora kugira de problemas. ibibazo vyinshi Puede ser que no tenga birashoboka ko utoba ufise Auto propio. imodokari rwawe tenga que usar bikaba ngombwa los medios de transporte ko ukoresha público. uburyo bwo kwiyunguruza y así por el estilo ndetse puede n'ibindi tener un n'ibindi sinnúmero ushobora de kugira problemas, ibibazo vyinshi de dificultades n'ingorane nyinshi para servir a Dios. mu gukorera imana Pero ariko
el que mira uwuhanga amaso la meta divina ihangiro y ry'Imana mira que Dios tiene un trono akabona preparado ko Imana yamuteguriye para intebe y'ubwami sentarlo en ese trono kugira ngo y azokwicare reinar ku iyo con ntebe Cristo. y'ubwami aganzanye na Kristo, No le presta atención ntabwo yitwararika ivyo bibazo ngo avyiteho. insignificantes esos problemas Ivyo bibazo ntaco biba bisobanuye comparados ugereranije con lo que Dios tiene para él. n'ivy'Imana En el yamuteguriye glorioso reino milenial, mu nganje y'ubwiza y'imyaka Entonces igihumbi, tenemos con Cristo aho reinando tuzoba turi kumwe na como Kristo reyes tuganza y nk'abami sacerdotes n'abaherezi por toda la eternidad. ibihe bidashira. Puede ser también que Birashoboka los kandi problemas, ko ibibazo las dificultades vengan hamwe n'ingorane vyoza situaciones nk'ibintu a la nación en que vive vyadutse mu gihugu ubayemwo, o problemas que el gobierno tiene canke en contra ibibazo de los creyentes intwaro yotera kubizera como Kristo sucedió en los tiempos nk'uko de los vyabaye apóstoles, mu bihe vy'intumwa. que los gobiernos tiraban Intwaro persecución yateye y la agatotezo religión hamwe hebrea n'idini también ry'abaheburayo en contra naryo nyene de los creyentes rigwanya en Jesucristo. abizera Pero Yesu Cristo les Kristo, ariko advirtió Kristo yari yababuriye arababwira ko bazogira ibibazo, y a ugutotezwa, algunos- y a algunos kandi ko los bamwe bamwe serían bazonabica bakaba abamaratiri, Pero ariko murieron bapfuye banezerewe por Cristo bapfira nuestro Kristo Salvador, umucunguzi el cual wacu, murió ari nawe por todos nosotros. yapfiriye twebwe twese. Él murió por todos nosotros. We yadupfiriye twebwe Y ahora twese. muchos de Ubu los naho rero escogidos abenshi mu morirán batoranijwe por uno, bazopfira o sea, por Cristo. umwe, ni ukuvuga ngo bapfire por amor Kristo a Cristo kubw'urukundo bakunda Kristo y a su programa hamwe n'umugambi wiwe y por servir a Cristo no kugira ngo bakorere de Kristo todo corazón. n'umutima wose. Cristo dijo, Kristo "El que yaravuze me ngo negare, uzonyihakana yo también le negaré nanjye nzomwihakana delante de mi Padre. imbere ya Pero el que data, me confesare, ariko yo le uzonyatura confesaré nanjye nzomwatura delante imbere de mi Padre." ya data. Los que comenzaron a caminar en ese camino, Abatanguye guca muri iyo y nzira cuando vinieron nuko esas igihe haza dificultades, ivyo bibazo, porque el camino es duro, kubera ko ari inzira Inegaron itoroshe Kristo. igoye bakihakana Kristo, tienen no una bafise sorpresa, si igitangaza bafise, sino una realidad ariko a la cual bafise ukuri tendrán que niko enfrentarse, bazotegerezwa porque guhangana, ya Cristo kuko se lo- Kristo se lo había advertido a yari todos. yamaze kubaburira El que me byose, negare delante de los arababwira ati hombres, uzonyihakana imbere y'abantu le negaré nanjye delante nzomwihakana de mi imbere Padre celestial. ya data wo mw'ijuru. No podrán ir con excusas. Ntibazoshobora kuja kwisigura No, es que atoya yo nuko tenía que proteger nategerezwa mi kurinda familia. umuryango wanje. Lo que estaba protegiendo Ico era yariko ararinda su piel, wari umubiri de wiwe que no lo mataran. kugira ngo ntibamwice. Ahora, Rero él dijo, Cristo dijo, Kristo yaravuze el que ganare su vida, ati uwuzorokora ubugingo bwiwe, el que yavuze ngo haya su vida, uwuzorokora o sea, ubugingo que evite que bwiwe lo maten, ni ukuvuga ngo akanga ko y sigue bamwica viviendo, akabandanya abaho la perderá. azobubura. Cuando le llega el tiempo Igihe de morir, hazogira igihe pues cyo siempre se gupfa muere. nuko rero ntikizobuza Se kwapfa. murió un poquito Iyo después bapfuye imbere gato del tiempo, imbere gato en que podía morir y'igihe yategerezwa por gupfira causa de ko Cristo. agapfira Pero es Kristo, mejor morir ariko ni vyiza unos años antes ko umuntu yopfa de los años que el ser humano imyaka puede vivir. mike imbere Y y'imyaka morir ikiremwa muntu por cotegerezwa Cristo. kubaho ariko Y no agapfira Kristo 70, hakumara 80, imyaka 100 70 80 imyaka 100 110 canke años. imyaka 110 y morir hanyuma no ugapfa por la causa de Cristo. udapfiriye Kristo. Ahora, Rero muchos murieron abenshi siendo personas jóvenes todavía. barapfuye bakira abantu Por la causa b'imiyabaga de Cristo. ugwaruka bapfira Kristo, Y Cristo dijo, kandi Kristo yaravuze ngo yo le confesaré nzobatura delante imbere de mi Padre Celestial. ya data wo mw'ijuru. Otros Abandi que iban a ser matados, bari bagiye kwicwa quizás en una edad kumbure temprana, bagifise imyaka de mike 20 a 40 años, kuva ku myaka 20 kugeza ku 40 negaron a Cristo cuando bihakana lo tomaron Kristo preso igihe babafata y lo mpiri, hicieron renegar de Cristo, nuko babatera y se les babatera kwihakana alargó su vida Kristo, terrenal nuko mbere por ubuzima bwabo bwo kwisi 20 o burongerekana 50 años más. bwiyongera ko imyaka 20 canke Pudieron 50 vivir quizás 60 bashobora kumara o- kumbura imyaka 60 90 canke imyaka 90, pero ariko vivieron esos años bamara iyo myaka y yose murieron sin la hanyuma bendición bapfa batagira de umugisha ser confesados delante wo del Padre kuzokwatugwa Celestial imbere ya data wo mw'ijuru como verdaderos creyentes en Cristo nk'abizera b'ukuri bizera Kristo que murieron. bapfuye bapfira Kristo. Así es que será Nuko un rero momento terrible azoba ari para igihe esas personas giteye que ubwoba negaron cyane kuri abo bantu Kristo. bihakanye Kristo.
Pero para los que le confesaron, ariko ku bamwatuye aunque vivieron momentos duros, nubwo babayeho ibihe bigoye, ibihe fueron perseguidos, bitoroshe, bagatotezwa, fueron maltratados, bagafatwa fueron nabi, criticados, bakanegurwa, bagashinyagurirwa nk'uko bashinyaguriye Kristo, bakamubwira bati uri Beyezebuli, umwami w'abadayimoni. le dijeron así, ¿qué kandi no dirían nimbanye n'urugo bamubwiye los batyo, de la casa mbega del padre de la familia? O sea, bazoreka los gute miembros kubibwira de abo la mu muryango iglesia wiwe? Ni ukuvuga ngo de Jesucristo. abagize umubiri w'ibanga wa Kristo, ni ukuvuga ngo en la misma forma. bazobafata nk'uko nyene. Ahora, Rero esas son persecuciones, uko no son gutotezwa cosas difíciles, ni ibintu son bigoye, pruebas ni ibigeragezo que contienen la cruz biri mu musaraba uri a kurabamwo, cada hijo. kandi biri no mu musaraba wagenewe gutwara buri muhungu n'umukobwa San w'Imana. Pablo Kandi Pawulo en Romanos capítulo yaravuze mu 8, Baroma igice 8 versos murongo 17 en adelante, wa 17 ukabandanya, "Y si aravuze hijos ati, también herederos, ariko ko turi herederos abana de Dios, bayo, turabaragwa, y coherederos turabaragwa con Cristo, b'Imana, turabaraganwa si na es que Kristo, padecemos juntamente namba con tubazanywa Él, nawe, para que ngo juntamente tubone con Él guhanwa ubwiza seamos nawe." glorificados. Pues tengo por cierto que las Niyumvira aflicciones yuko del imibabaro tiempo y'iki gihe presente idakwiye no son kugereranywa comparables n'ubwiza con la gloria venidera tuzohishurirwa. que en nosotros ha de manifestarse. Porque la creación, kuko ibyaremwe, vamos a ver, reka porque el turabe, anhelo ardiente de la kuko creación ibyaremwe es kuko el ibyaremwe aguardar vyiteze la guhishurwa manifestación kw'abana de los b'Imana hijos de Dios. biguhahamiye O sea, la cyane. manifestación Ni ukuvuga de los ngo hijos de Dios, ukwigaragaza kw'abana b'Imana con bahawe cuerpos ubwiza, eternos, bari mu mibiri ihawe cuerpos ubwiza, imibiri glorificados, ihoraho, imibiri cuerpos ihawe ubwiza, iguales al imibiri cuerpo imeze nk'umubiri glorificado uhawe de ubwiza nuestro amado bw'umukundwa Señor wacu umwami Jesucristo. Yesu Kristo. Y Kandi nosotros natwe tendremos un cuerpo tuzogira umubiri físico, uboneka, inmortal, udapfa, incorruptible y utabora, glorificado, uhawe ubwiza como el de nuestro amado Señor bw'umukundwa Jesucristo. wacu umwami Yesu Y Kristo. también un cuerpo Ndetse kandi teofánico, tuzogira umubiri wa teofaniya eterno, uhoraho como el de nuestro Señor. nk'uw'umwami wacu Yesu Kristo. Y así es como Uko niko rero llegaremos tuzoshika ku ntebe y nos y'ubwami, sentaremos kandi tuzokwicarana nawe, y reinaremos con nuko Cristo tugazanye por na Kristo 1000 años. imyaka Y igihumbi. luego, Hanyuma ¿se acabó todo ahí? mbega byose bizohereraho? Oya, Y por toda la tuzoganzanya eternidad. n'ibihe bidashira. Esto es para todos aquellos Ibyo que en el tiempo ni que by'abo les ha bantu tocado bose vivir mu gihe en bemerewe este kubamwo planeta Tierra, ngaha ku mumbe han w'isi, entrado por la puerta binjiye estrecha que es mu irembo Cristo, ripfunganye y ari ryo han Kristo, caminado nuko en el bagaca camino mu angosto, nzira en el ipfunganye, camino al trono. inzira ija ku ntebe El trono, y'ubwami ariyo ihambaye cyane Pero kandi miren, igoye. Ariko mwitegereze los sufrimientos imibabaro pasamos aquí en la ducamwo tierra, ngaha ku isi, las dificultades ibibazo y hamwe lo duro que es n'ukuntu caminar en ese camino bitoroshe guca no es muri ino nzira, comparable ntabwo con la gloria vyogereranwa venidera que en nosotros n'ubwiza ha de manifestarse tuzohishurirwa al ser transformados mu guhindurwa nuestros cuerpos kw'imibiri y tener yacu, el cuerpo nuko eterno. tukagira umubiri uhoraho. Las pruebas, Ibigeragezo, dificultades, ingorane, luchas, intambara tentaciones, no kugeragezwa problemas, hamwe n'ibibazo, y todas estas cosas ndetse n'ibyo bintu byose son biba mientras estemos igihe en este cuerpo turi mortal tukirimwo uno corruptible mubiri upfa y temporal. ubora kandi w'igihe Pero ya gito. en el nuevo cuerpo, Ariko hariya mu mubiri musha, cualquier problema buri kibazo icyo ari cyo cyose que se presente kizoshobora kuboneka será kizoba menos que la picada kirutwa de una abeja no kuribwa n'uruyuki que haya picado ya a rwamaze otra persona. kurya uwundi muntu. ¿Y qué significa eso? None ibyo bisobanura iki? Que una abeja que ya Bisobanura picó a otra yuko persona, uruyuki rwamaze kurya le uwundi dejó el muntu aguijón, rwamusizemwo y tras de uruboyi, picarle usted, rugaragaje rero ko y no kurya nawe ntirubishobora, Porque ya no tiene kuko rutaba rugifise ese aguijón o rwa ponzoña, ruboyi como le canke llaman, ponsonya nk'uko para bagwita picar kugira a ngo otra persona. rurye uwo wundi muntu. solamente Gusa lo que hace es muy icyo alboroto, rukora ni ukuduma pero no gusa, puede hacer nada ariko nta kindi contra kintu usted. na kimwe goshobora kukugira.
Así serán los problemas. uko niko ibibazo navyo bizomera, ibibazo bizoshobora kwaduka igihe tuzoba twamaze guhindurwa, Serán como picada de oveja, kuzoba ruzoba ari nk'uruyuki rugerageje No kurya umuntu rutagira uruboyi. les Nuko hará rero ningún daño a los nta kintu na escogidos. kimwe bizokononera abatoranijwe bari mu mibiri Mientras ihoraho. estamos en este cuerpo Tukiri muri terrenal, no mibiri yo ngaha ku isi, nuko rero agakwabu kamwe gatoyi gusa, akantu gato gashobora gutera ibibazo hamwe n'ingorane ari nazo ducamwo tukiri muri no mibiri yo ngaha ku isi. Ariko turabarushiriza kunesha muri Kristo Yesu umwami wacu. We buri gihe aduha intsinzi. Kandi nubwo kuri bamwe bamwe ibigeragezo hamwe n'ingorane bibashikana ku gupfa kw'imibiri yabo, nuko bakaba abantu bapfa bapfiriye Kristo, hazoba bazopfa nk'abamaratiri, kandi iryo ni ihigwe atari umuntu uwo ari we wese afise. Abamaratiri ba Yesu Kristo kandi bazohabwa impera zikomeye cyane bazihawe na Kristo. Imana izobaha ingororano, Imana izobaha ingero abavugishwa n'Imana, abamaratiri hamwe nabo baha izina ry'umwami. Rero dushobora kubona ko Kristo yamaze kutubwira ko mw'iyo nzira ifunganye tuzoyigiramwo ibibazo. Yavuze yuko ari inzira itoroshe, inzira ihambaye, ariko iyo niyo nzira igeza mu bugingo budashira. Wewe yigishije ko umwana w'umuntu azozana n'abamarayika biwe, nuko agaheza akagerera umwe wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Matayo igice cya 16 murongo wa 27, n'amavyashuro Yohana igice cya 42 murongo wa 12, naho nyene yashingiye intahevye nyene avuga ati ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Inzira ya Kristo yamye yigaragaza kuva mu gihe mu kindi, yamye yigaragaza muri buri gihe ku batonejwe n'Imana, ari nabo binjiye mu nzira ya Kristo biciye mu irembo ryo Kristo, kandi bagiye barababazwa mu bihe bitandukanye bagatotezwa kugeza aho bageze nubwo babica, ariko banezerewe baramenye ko ryabaye ibakwe rikomeye cyane gupfira Kristo, nk'uko Kristo yadupfiriye twebwe twese kubwo rukundo kugira ngo adukize, kugira ngo aducungure. Inzira ija ku ntebe y'ubwami irahambaye kandi iragoye, ariko hamwe n'ubufasha bwa Kristo, hamwe n'ubufasha bwa Mpwemu Yera, tuzoca muri iyo nzira kandi tuzoshika ku ntebe y'ubwami, kandi tuzoganzanya na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira. Nuko rero tuzovuga uko by'ukuri iherezo ry'igikorwa ari ryiza kurusha intango. Ku ntango hariho ingorane nyinshi kandi biragoye, ariko ku iherezo mwitegereze namwe ubwiza bw'Imana buragaragazwa, kandi dushigwa ku ntebe z'ubwami kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka 1000, hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira, kandi dushigwa no mu mibiri ihoraho ihawe ubwiza nk'uw'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ivyo nibyo abantu bose abazoba bariko baraca mu nzira ija ku ntebe y'ubwami, ariyo ihambaye kandi igoye. Kuri jewe ryari ihigwa ridasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe y'inzira ija ku ntebe y'ubwami, ari nayo
En este tiempo en el cual vivimos, muri iki gihe turiko se turabamwo camina acá ica ngaha en la edad mu de la gihe vida regular, cy'ubuyire komeze furuka como se caminó nk'uko yaciye en cada edad muri buri de la gihe iglesia gentil, c'ishengero junto al ry'abanyamahanga mensajero hamwe de n'intumwa cada de la iglesia rya buri gihe gentil c'ishengero donde estuvo ry'abanyamahanga Jesucristo, aho el Yesu Espíritu Kristo Santo yari ari muri estaba mpwemu en cada yera ángel yigaragariza muri mensajero. buri mumarayika ntumwa Vean cómo Cristo murabe ingene Kristo acompañó yaherekeje ishengero ryiwe muri buri gihe yigaragariza mu ntumwa ya buri gihe aho impwemu ndwi z'Imana zinyuranganya mu isi yose nuko ziherekeza ishengero ryiwe ari naryo rica mu nzira ipfunganya inzira igeza mu bugingo budashira inzira itugeza ku ntebe y'ubwami kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka igihumbi hanyuma tuganzanye n'ibihe bidashira kandi igeza ishengero nk'umubiri w'ibanga w'abizera hamwe na buri uwugize ishengero ry'abizera ku giti ciwe rero turabonye aho twebwe turi kuri na munsi wa nyuma duca mu nzira ihambaye kandi igoye igera ku ntebe y'ubwami ariko naco bitwaye nubwo yoba igoye naco bitwaye nubwo yoba ihambaye iyo niyo nzira imwe rudende igeza ku ntebe y'ubwami nta yindi nzira ihari niyo nzira iyo nzira ni Kristo mu gihe cacu nk'uko vyabaye muri buri gihe c'ishengero ryiwe ry'abanyamahanga none nihe hari abariko baraca mu nzira ija ku ntebe y'ubwami ihambaye kandi igoye nuko rero turi hano umugwi ngaha muri Monterey umugwi ngaha mu rushengero Moses hamwe no mu bibanza bitandukanye byo muri Repubulika ya Mexique naho nyene hariho abantu bariko baraca mu nzira ija ku ntebe y'ubwami ihambaye kandi igoye ndetse kandi no muri Amerika Latina yose no muri Caraïbe iyo niyo nzira jewe ndiko ndacamwo kuri na munsi wa nyuma namwe nyene buri gihe tubandanya tuja imbere duciye mu nzira ija ku ntebe y'ubwami itugeza mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo kugira ngo tuganzanye na Kristo nuko tuganze nk'abami n'abaherezi muri ubwo bwami bw'ubwiza bw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ni ubwami bw'Imana nibwo buzoshirwa ku isi nuko bukaganza amahanga yose kandi hamwe na Kristo nk'abami natwe tuzoganza nk'abami n'abaherezi tuganze ikiremwa muntu cose kizoba gihari kibaye kuri no mumbe w'isi mu biremwa abantu mwitegereze namwe hazoba urwego rw'abantu bazoba ari abami n'abaherezi kandi bazoba bari mu mibiri ihoraho mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi abo nabazoba baciye mu nzira ija ku ntebe y'ubwami ari nabo mu gihe bemerewe kubamwo iyo nzira yari yihambaye kandi igoye iyo nzira irimwo ibintu vyayo bikomeye bigoye kandi bihambaye cyane ariko ni nayo nzira irimwo umunezero n'ivyishimo hamwe n'agakiza ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. Yesu imigisha ya Yesu Kristo mareka w'isezerano yosukwa kuri mwebwe mwese muriko muraca mu nzira ija ku ntebe y'ubwami kandi se yo bakomeza ikabafasha kandi nimba igihe kimwe muzokenera ubufasha kugira ngo mubandanye mwikoreye uwo musaraba mwahawe kwikorera mukurikira Kristo ese nk'uko habaye umuntu
que ayudó a yafashije llevar la cruz de Cristo, kwikorera umusaraba Kristo, que Él envíe ese yozoba arongekira umuntu mu bihe bigoye kugira ngo azobafashe, kugira ngo le sean de ayuda, azobabere aunque ubu sea para bufasha, darle un vaso de agua nubwo fría, bizoba ari ukubaha ugwato rw'amazi y ellos apfutse, recibirán la kandi nabo nyene recompensa bazobironkeramwo hasta ingero por un vaso de agua fresca kugeza o fría, n'ugwato que rw'amazi den a apfutse uno de estos bazoha pequeñitos umwe muri que abo estarán bato llevando su cruz, azoba ariko siguiendo yikorera umusaraba a Kristo. wiwe akurikira Kristo. Habrá personas que Hazoba abantu ayudarán bazofasha a los que están en el camino abazoba bari mu al nzira ija ku ntebe y'ubwami, trono, y por kandi eso es que surgen también nico gituma haduka kandi dificultades ibibazo, para también Dios kugira ahí, ngo kandi enviara a Imana alguien, irungike el umuntu cual tiene su nombre ari escrito en nawe el libro de la izina vida, ryiwe ryanditse mu gitabo y c'ubugingo, confirmar nuko ese nombre ahí para que yishimangira iryo permanezca ahí, zina ngaho kugira ngo y no rigume sea ngaho borrado. ntirize rifutwe, y en el juicio final kugira ngo aparezca ahí ku ese rubanza nombre, rwa nyuma y lo iryo que hizo zina a rize favor rigaragare de ngaho uno de los escogidos de nk'uwakoreye de iciza uno de uwatorejwe los que n'Imana, estaban caminando nk'uwakoreye iciza en el umwe camino mu del bariko trono, baraca mu nzira ija ku ntebe y'ubwami, duro ariyo y nzira difícil. ihambaye kandi igoye. Y Kandi al ver a esos mu kubona hijos de Dios abo caminando bana en ese b'Imana camino, baca muri con iyo alguna nzira dificultad, bafise con ingorane alguna runaka, necesidad, bafise ikintu vienen y le bakeneye, dan la mano, bakaza y le dan bakamwonga una ayuda. umukono Eso bakamufasha, le están ayudando a cargar la cruz. aho bazoba bariko baramufasha kwikorera Kristo umusaraba. despreció Kristo ntabwo yasuzuguye ko Aquel hombre wa muntu viniera a ayudarle a cargar la cruz. umwe yaza kumufasha kwikorera umusaraba. Miren, ese fue Mwitegereze uyo un hombre bendecido por yabaye Dios, umuntu y tendrá yahezagiwe n'Imana, kandi galardón muy grande azoronka en el reino ingero de Dios. ikomeye cyane mu bwami Si Miguel bw'Imana. está por aquí, Niba Miguel ari ngaho, vamos a pedirle reka tumusabe una ayudita por aquí. reka tumusabe Un ubufasha varón buto de ngaho. Cirene, Mbega yari umuntu w'umunyakurene, Simoni el sirenio, yari umunyakurene kandi yari afise abana. Abo bana bitwa ngo iki? Umwe yitwa Rufo, ugundi akitwa Rufo y Alejandro. Alejandro. Rufo na Alejandro creyentes kandi babaye que abizera, kandi ayudantes de babaye San abafashije Pawulo. miren cómo Dios lo Murabe ingene Imana yamuhezagiye, murabe ingene Imana yamuhezagiye. el que ayudó Uwafashije gutwara umusaraba wa Kristo rero yagize abana babiri bafashije Pawulo mu bukozi bwiwe. sigue la bendición Umugisha para warabandanije no ku ruvyaro de ese que ayudó bw'uwo yafashije a Jesús Yesu cargando gutwara su cruz. umusaraba. Y de seguro Kandi mu by'ukuri esas personas que ayudarán a los abo escogidos bantu bazofasha batoranijwe bazosaba por sus familiares basabira imiryango yabo, y van a pedir que los kandi escogidos bazosaba oren por sus ko familiares abatoranijwe basengera para que imiryango Dios los yabo salve, kugira para ngo que Imana Dios ibakize, kugira se ngo acuerde de ellos Imana y haga a ibibuke, favor de ellos nuko algo, y ibagirire se va a ikintu extender hacia ciza, sus familiares kandi también la bendición. umugisha uzokwaguka ukwire no ku miryango Así que yabo. Murabona, nuko rero Comprendan que mutahure ko bajo esas dificultades muri ivyo bibazo siempre habrá personas buri gihe hazoba abantu que Dios enviará Imana izorungika para que nos ayuden kugira ngo badufashe en diferentes momentos mu bihe bitandukanye, tendrán kandi nabo una nyene bendición bazogira umugisha, de parte, umugisha de Dios. uvuye ku Mana. porque cualquiera que diera un Kuko vaso de uwo agua ari we fría a uno de estos wese mis azoha pequeñitos, ubwato rw'amazi no apfutse perderá su muri abo recompensa. bato ntabwo Y en el azobiborera ingero. juicio Kandi de San Mateo ku rubanza rwo muri capítulo Mateka igice ca 25, el juicio de las 25, naciones, urubanza rw'amahanga, murabe las ovejas estarán a la intama diestra y zizoba las- ziri y iburyo, los cabritos a la impene izquierda. nazo ziri Los ibumoso. cabritos son los que no Impene hicieron nada en favor ni abantu de los escogidos de batagize Dios, ikintu na kimwe de esos bafasha abatorejwe pequeñitos, n'Imana, abo y bana los que bato. estarán a la derecha son las ovejas Abazoba que bari hicieron iburyo en nabo favor ni intama de los bazoba escogidos barafashije de Dios, abatorejwe algo n'Imana, cuando ellos bakabafasha lo ikintu necesitan. mu gihe bari Son bagikeneye, comparados con kandi bagereranwa ovejas n'intama que entrarán zizokwinjira a la vida mu eterna bugingo budashira en el juicio final, ku rubanza rwa donde nyuma, se dictará la aho sentencia, hazocibwa y la urubanza, sentencia para ellos kandi será urubanza rwabo vida ruzoba eterna. ari urwo kuja mu Y bugingo para los budashira. cabritos será Impene nazo el lago de fuego, urubanza ruzoba ari urwo kuja mu itanure ry'umuriro, la muerte, aho urupfu segunda, rwa que kabiri es el lago de fuego, ariryo tanure lo ry'umuriro rizobahonya. ahora Rero vean que en el camino murabona al ko trono, mu nzira ija ku ntebe es y'ubwami difícil, ariyo es nzira ihambaye kandi Habrá igoye, quienes hazoba nos darán la mano abazotwunga umukono, y kandi serán de ayuda bazoba para todos abo bufasha kuri twebwe twese. Cristo enviará Kristo
esas ayudas. azorungika ubwo Y el bufasha mismo Espíritu Santo kandi nos na ayudará, mpwemu yera nos ubwiwe nawe nyene fortalecerá azodufasha dukomeze para seguir adelante kugira ngo tubandanye todos los tuja días de imbere nuestra vida, iminsi yose y'ubuzima en el bwacu camino que lleva mu nzira itugeza ku ntebe y'ubwami ariyo ihambaye kandi igoye ariko hamwe n'ubufasha bwa Kristo caminaremos todos los días de nuestra vida y llegaremos tuzoca muri iyo nzira al iminsi trono. yacu yose y'ubuzima bwacu reinaremos bwose con kandi Cristo tuzogera por ku ntebe mil y'ubwami años kandi y tuzoganzanya na Kristo imyaka viviremos toda la igihumbi eternidad. hanyuma tuganzanye n'ibihe Siempre bidashira ni continúe byiza bendiciendo a todos, que ese Dios les imana guarde. ibandanya kubahezagira mwese Y imana hasta ibarinde mañana, Dios kandi mediante. na heje imana niyabishaka En la actividad de la mu mañana gikorane y cyo mu también en la gatondo actividad de ndetse la no mu tarde, gikorane donde cyo mu esperamos kumugoroba aho grandes twiteze bendiciones de imigisha parte myinshi de nuestro ivuye amado ku mukundwa Señor wacu umwami Jesucristo. Yesu Kristo Con nosotros nuevamente, hamwe el natwe reverendo bundi Miguel bushasha Bermúdez revera Marín, Miguel para Mendoza Marina kugira ngo y abandanye kandi finalizar asozere nuestra parte igice cacu en esta ocasión. muri uno mwanya Que Dios le bendiga. ese imana yabahezagira kandi barinde mwese mugire Buenas noches. ijoro ryiza